mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ndongeye kubaha ikaze muri kino kiganiro kuvayo. Uno munsi nagira ubuntu n'Imana bwo gusangira namwe ijambo rivuga ngo nturondere imikate ariko urondere imikate. Turasoma ijambo ry'Imana yanditse mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 6 ku murongo wa 24. Hama turasimba dusome ku murongo wa 26. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nuko iryo shengero ribonye ko Yesu atari hari n'abigishwa biwe nabo ari uko, rija muri ano mato naryo rijabuka i Kaperinawumu rirondera Yesu. Yesu arabishura ati, nukuri ndababwire, ntimundondera kuko mwabonye ibimenyetso, ariko nuko mwariye kuri ya mitsima mugahaga. Amen. Mwami Yesu, ndaguha icyubahiro. Reka ano majambo abariwe uyigisha, jewe mbigikoresha gusa, naseme nawe uvuge maze ashikane benshi kugororoka mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Ni ijambo gukundwa rivuga ngo nturondere imikate ariko urondere nyene imikate. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abantu bagiye kurondera Yesu basanga Yesu yajarutse hakurya n'abigishwa biwe, baca bahitamwo kuja kumurondera. Bamushikiriye Yesu batangura kumubaza ngo rega mwigisha ngo twari twakurondeye. Arababwira ngo ntabwo mundondera kubera ibimenyetso mwabonye n'ibitangaza, ariko mundondera kubw'imikate mwariye, kubw'imitsima nabahaye. Bisigura iki nshuti yanjye mukundwa? Bisigura ngo abantu ntibari bararondera Yesu kugira ngo babane na Yesu, ntibari bararondera Yesu kugira ngo bumvire amajambo babwira ngo bahindukirire Imana, ariko bashaka gusa ibyo bakorera n'ibyo baha. Rero nagomba nakubwira inshuti yanjye mukundwa, iri jambo rivuga ngo nturondere imikate ariko urondere nyene imikate. Nibisigura iki? Bisigura ngo nturondere ibitangaza, nturondere gusa inyishu y'ibibazo byawe, ariko urondere Yesu nyene gutanga inyishu y'ibibazo, ariko urondere Yesu ari we gisubizo z'ingorane zose. Abantu benshi muri kino gihe barirukanga mu mashengero, barirukanga guhiga abavugishwa ngo babasengere binabiriya anye, barirukanga kubavugishwa ngo bababwire ivy'Imana yavuze, bababwire ivy'Imana iri kuraberekana ko, ariko ntibashake kurondera iyo Mana ivyerekana. Abantu benshi bagomba kwishurwa imitwaro gusa, ariko ntibagomba kubana n'uwishuye imitwaro. Abantu benshi bagomba inyishu z'ibibazo byabo, ariko ntibashaka kubana, ntibashaka kunywana n'utanga inyishu z'ibibazo. Ijambo ry'Imana riravuga mukundwa mu gitabo cya Matayo 6:33, aravuga ngo nimubanze murondere ibyo kugororoka n'iby'ubwami bw'Imana, n'ibindi byose muzobyongerwa. Mube mukundwa, banza urondere kugororoka, banza urondere kubana na Yesu akaramata, banza urondere kugufatana na Yesu, banza urondere kubana na Yesu, kujana na Yesu, banza urondere kwemerwa na Yesu. Ibisigaye bizogukurikira, ibitangaza bizokurondera. Nagomba nakubwire ngo ntabwo waremwe kubera imigisha, ariko imigisha yaremwe kubwawe. Rero nureke guhangayika, reka kwiruka hariya na hariya anye uze kurondera ibitangaza, uze kurondera abo gusengera, ariko rondera Yesu nyene ibitangaza, rondera Yesu ariwe atanga inyishu ya byose, n'ibisigaye byose vyongerwa. Amahoro y'Imana abane namwe.